nukuri abene igihugu bararushe bombori y'ijoro abantu barara baravuza ingoma mwijoro ndabasabe banyakubahwa muserukira amashengero n'amadini ibi bintu bihagarare mubwira abo mujejwe ibi bintu bihagarare nta gihugu uzawumva n'ingoma ari patrimoine national de l'humanité naho guno munsi barazihagaritse amasazi takivuga mugabo kazawumva mu nzu kereke pare mu rushengero kereke pare saa 8 y'ijoro ngo papa saa 9 hari abantu bakeneye kuruhuka bukeye mu gatondo bakazinduka ku kivi. Imana twese turayubaha kandi turayambaza, nivyo igibitabo vy'Iranda bivuga yuko ubutaziriye canke uririmbye abasenze kabiri canke gatatu. Mugabo turaba umwanya dukora ivyo bintu kandi tworohereje n'abene gihugu. La construction anarchique des mosquées mu gihugu cyose n'ahatagira abanywanyi, nico gituma uzusanga ahantu hari mosquée atamunywanyi numwe ahari w'idini ry'abamizirima cyangwa ry'abayisilamu. Sinibaza yuko zijya mikoro muvugira ko saa 9 y'ijoro, sinibaza ko ari abantu bumva. Umuntu azi ko afise devoir yo kuzinduka gusenga, twese turazinduka gusenga, ari izindura n'uida kumuvyura umenga no obligation umuvyuye ku ngufu ngo bavuze ngo reka gende. Iyo devoir yuko wenyene yijana muri mosque gusenga abayifise ajyama yizi, mugabo kurinda kuvyura abandi nabo biragoye. Uco usanga turiko turengera uburenganzira bw'abandi, ubwi wacu bugera aha ubundi bugahera aha ugatusanga twamaze kwinjira mu gubundi, uco usanga ari ngorane yako izo social. Ivyo byose birimwe ico amashengero yoterera muri development communautaire. Icyo musabwa rero no munsi nimbe leta yavuze ko isize imbere no development communautaire kugira dutere imbere, leta izovuga yuko amarigara hagarara nawe ugacuvuga uti je kuwa mbere muze ku rusengero, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu. Nano kuza kurashikira leta muri yaro yavuga igihe mutunganya ibikorane mwenije muri kabantu baje ku kivi ko tugira Imana amashengero menshi n'amadini bakabatanga inzoga, nimbe ari kwakira abakristo baje bavuye ku kazi mubakire mubareke bataha. Mugabo nimutangure saa 2 nabo bace batondaho umunsi wose urenge bari ngaho bica bigorana. N'abandi babanebwe aca yikinga inyuma yico ngo je nagikura pastor ngo nagikura musenyeri agaca yirirwa muri ivyo nyene avuye aca yitira ku kabari gusa. Ivyo nivyo leta basaba. Tugiye muri development communautaire dushaka kuja hariya twese tujeyo turi kumwe twese, umuntu wese afise abantu bari nyuma yiwe gushika mu muryango tujane turi kumwe tuvuga kumwe twese, tukavuga kumwe twese. Uburundi zohinduka mwanya muto dusigaye dutangaye.